Senga Imana mwami Yesu tugushimiye cane ingene watugiriye neza kuva mu ntango ya bino biganiro. Mpereye ku ruhande rw'iwanje nagiye ndabishikiriza, nagiye numva amajambo ntazi yazananye agenda araza rimwe rikugwa n'irindi. Warakoze, byari bigoye kuronka amajambo umuntu yovuga aya masaha yose yarenganye, aho ibiganiro hafi nka byose byamaze hafi isaha imwe irenga ko n'iminota. Warakoze Mana kubana natwe, warakoze ku bantu bose wagendeye uciye muri bino biganiro. None rero nakwinginze ngo no muri kino kiganiro cuno munsi naho kigira 8 ubane natwe tugirire neza, turimuje bitakuvako ivyo dusamaze ivyo tuba umuntu ahomba mw'izina rya Yesu Umunyanazareti, ivyo bitsindwe ubugombe bwawe. Ubane natwe muri kino kiganiro mu izina ryawe ryera Kristo twabisavye, amen. Eka rero dusome bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo, dusoma mu gice ca 2, hanyuma dusome duhereye ku murongo w'13 tugeze ku murongo w'15. Aya majambo rero tugomba dusome azoba agize ka gace ka 5 kavuga ngo umumarayika abwira Yosefu guhungisha umwana na nyina. Dusome yavuga ngo guhungira muri Egiputa. Bamaze kugenda, umumarayika w'umwami Imana yiyereka Yosefu mu nzozi. Ni ukuvuga bamaze kugenda bavuzwe n'aya majambo usoma ihereye haruguru, n'aya majambo avuga ba banyabwenge b'inyenyeri, igihe bari bamaze kubwirwa n'umumarayika yuko badakwiye gusubiza kwa Herode. Rero ngo bahavuye bagenda, bamaze kugenda rero inyuma y'igihe kanaka, inyuma y'iminsi kanaka canke inyuma y'amayinga kanaka, kubera ko Bibiliya yo ntibidomako urutoki, canke inyuma banashaka y'umwaka wose Herode akirindiriye yibaza ngo bacariko bararondera. Hanyuma ngo bamaze kugenda rero, no kuvuga b'abanyabwenge b'inyenyeri, umumarayika w'umwami Imana yerekera Yosefu mu nzozi, aramubwira ati vyuka ujane umwana na nyina uhungire muri Egiputa, ugumeyo gushitsa aho nzokubaririra, kuko Herode agira arondere umwana ngo amwice. Ahenga, no kuvuga Yosefu ahenga mw'ijoro, aravyuka ajana umwana na nyina aja muri Egiputa, agumayo gushitsa Herode amaze gutanga, no kuvuga amaze gupfa. Ngo ivyo umwami Imana yavugiye mu bavugishwa nawe bishike, ngo nahamagaye umwana wanje ngo ave muri Egiputa. Imana yacu nihimbazwe. Binumvikana ko ano majambo yari yaravuzwe mu gitabo tuvugishwa n'Imana Hoseya yari yarabivuze, ariko mugabo kandi iki gihe no kuvuga aya majambo yafekta ibyabaye mu isezerano rya kera n'ibyabaye muri rino sezerano rishasha, kubera ko Imana yari yarahamagaye ubwoko bwayo ibukura muri Egiputa. Nibaza ko tuza kubigaruka ko mu majambo ari imbere. Murazi ko abisirayeli ubwoko bw'Imana bamaze igihe kitari gito, imyaka itari mike hariya mu gihugu ca Egiputa, bamarayo imyaka mbere ahubwo hafi 400 yose ariyo baba. Hanyuma mugabo Imana irabakurayo ibazana kugira ngo ibahe igihugu yabasezerana arico Kanani, igihugu kigitemba amata n'ubuki. Imana yacu nihimbazwe. Rero bakunzi bene data, muriko murakurikirana kino kiganiro umutima w'ubugingo, aya majambo dusomye niyo agize agace ka 5 kavuga ngo umumarayika abwira Yosefu guhungisha umwana na nyina. Agace kagira 6 nako kanyuma, ariko tugomba dufatanya na kano gace nyene ka 5, nako tugasanga amajambo yako mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo muri iki gice ca 2 nyene. Dusoma duhereye ku murongo w'19 turangize kino gice ca 2, ni kuvuga turangize ku murongo wa 23. Ijambo ry'umutwe canke indanzi y'amajambo kuko benshi bakunda kubivuga, ivuga ngo bajana Yesu i Nazareti. Herode amaze gutanga, umumarayika w'umwami Imana yiyerekera Yosefu mu nzozi ari muri Egiputa, aramubwira ati vyuka ujane umwana na nyina uje mu gihugu c'Ubwisirayeli
kuko abarondera kwica umwana bapfuye. Avyutse ajana umwana na nyina, aragenda ashika mu gihugu c'Ibwisirayeli. Ariko yumvise yuko Arukelayo yimye i Yudaya asubiye ku ngoma ya se Herode, atinya kujayo. Abwiriwe mu nzozi, ni ukuvuga Yosefu abwiriwe n'Imana mu nzozi, aja mu bihugu vy'i Galilaya. Ashitseyo agerera mu gisagara citwa Nazareti, ngo ivyavuzwe n'abavugishwa n'Imana bishike, ngo azokwitwa Umunyanazareti. Imana yacu nihimbazwe. Birumvikana yuko vyari vyaravuzwe rero yuko azokwitwa Umunyanazareti. Nta kintu na kimwe caba ohazari, nta kintu na kimwe cabaye nk'impanuka, nta kintu na kimwe cabaye nk'igihamana. Byose vyabaye ku rutonde, byose vyabaye ku mugambi w'Imana, byose vyakurikiranye integuro Imana yateguye. Naho Satani yagomba kubyivangamwo, naho Satani yagombye guca muri Herode, naho habaye umugambi, imigambi, imigabo, amaprograme, gahunda kugira ngo yicwe, ariko Imana yagumye itegura imitego y'umutezi. Imana yacu nihimbazwe. Rero nta majambo dusomye tugomba gufatanya mu kurondera ingene kino kiganiro cogirwa na buno buce bubiri bwa nyuma. Agace kamwe tukumvemwo amajambo atubwira ingene babwiwe guhunga, hanyuma agace kane nako katubwire ingene babwiwe guhunguka.